Edouard Kana mubaye muri ku murongo murashobora kugira ico muvuze mwasavye umwanya ariko mutabari ku murongo hafi abandi bose mushaka mufite ico mugomba kubaza murashobora gusaba umwanya Dr sinzi ko ugira ico ubwiye uno munywanyi The Future yabajije hagati y'u Burundi n'u Rwanda itandukaniro canke isano. Urakoze itandukaniro ya mbere novuga naho narize kuvuga yuko hariho ubwami bwa kera bwatanguye gusubira kwiyunga kubaho ni ukuvuga ko umuryango watanguye Uburundi n'umuryango watanguye u Rwanda canke watanguye inkore canke watanguye itoro canke watanguye Bushubi abo bose bari muri gitara aho hambere ni nkuko boba bavukana ariko abatanguye ayo marwayoma abazungu baje bashikirako barafitaniye isano ahanini. Ikindi naco novuga sinovuga ko ari gutana cyane kuko natanguriye kuvuga ati ururimi mumenye urwo rurimi uko rwavuga aho hambere kera dutanye kuri pourcentage ntoyi cyane amaracine 85% nabivuze abanlinguiste barabibonye baravyanditse niho dutaniye gusa nukuvuga ko dufise histoire imwe nogira nk'akagereranyo nabuze les Gallo-Romains les Francs n'abandi Charlemagne yatwara royaume nininya ingana na Europe y'ubu ariko abahungu biwe batatu nibumvikanye kugira ngo batore umwe muri bo atwaraho hose bafata umwe wese afata igihugu ciwe niho bagira rero bloc ya Allemagne bloc ya France na bloc ya Espagne niho haciye haba bagenda baragabura n'ibindi dushizemo na Italie bagiye baragabura rero uko ayo maroyoma yatuzi gushika naho haba uturoyome dutoyi nka le Grand Duché de Luxembourg Monaco zagumanye abami babo naho bari batoyi bari bafite agahugu gatoyi no gaha muri aka karere k'iwacu nuko byagenze nukuri ntituze dusubire kuvuga ibindi bitanye n'ivyo kuko ijya histoire y'abazungu siyo namba badushizemo ntaho isa n'ivyabaye muri aka karere ururimi ruravyerekana n'ukuntu izo royaume zagiye zirabaho biravyerekana ico dutaniyeho ahanini nuko ingwano yahabaye y'ukwagura ibihugu byacu dufate nk'Uburundi n'u Rwanda hagati y'Uburundi n'u Rwanda hari amaroyaume atandatu hari Nduga y'Ababanda hari Bungwe y'Abenengwe Karama y'Abanyakarama hari Ubugesera bw'Abahondogo bw'Abagesera b'Abahondogo hari Gisaka y'Abanyagisaka hari Ubushubi bw'Abanyabushubi ingwano rero yahabaye hagati y'abami b'u Rwanda n'u Burundi yabaye igihe kinini cyane bavuga ati ni nk'ibinjana amajana abiri izo ngwano yaruhiye kugabura ayo maroyaume mpejeje kuvuga nico gituma usanga mu Rwanda mu Burundi hari Abenengwe hari Abanyakarama hari Abahondogo hari Abanyagisaka n'Abashubi rero ivyo tubitahure neza kugira ngo tumenye koko akahise kacu akariho
aho rero dushitse kuri Ntare Rugamba na Rwogera umwami w'u Rwanda barabonye yuko badashobora guheza ingwano ziri hagati yabo, bati reka twumvikane koko turabagabo twese, twumvikane yuko tutazosubira kugira ingwano hagati yacu. Bahuriye ahantu bita Ikansi mu twicara abami twa Nyaruteja, ahantu hazwi cyane, niyo yabaye rencontre ya mbere hagati y'abo bami b'u Rwanda n'u Burundi. Barumvikana yuko batazosubira kurwana. Inkuru y'umwana isubira inyuma, nko muri iyo ngwano ya mbere sekuru wa Ntare Rugamba ari we Mutaga Senyamwiza yapfiriye ku rugamba hafi y'Ibutare. Aho nyene muri iyo ngwano Mutaga Senyamwiza yapfiriyemwo, hari umuhungu wa Rwogera yitwa Gihana, nawe nyene yahapfiriye, bamwise umutabazi w'u Rwanda. Iyo ngwano nagize amahirwe ndi mu Rwanda, uwo dufashanya kumenya akahise k'ibi bihugu byacu ko ari bibiri n'aka karere kose, yambwiye yuko yatoye ururirimbo Abanyarwanda baririmbiye Ntare Rugamba bamwakira. Ubwo ruririmbo rwitwa Kaze Rugamba. Ni ibintu mu mateka muri kahise kacu bihambaye cyane, kumva ati abami baricaye barayaga barumvikana bati ntituzosubira kurwana. Ariko ntibyatevye gatoyi, kuko aho yari amahoro hagati yabo ku rubibe rumwe. Ku rundi rubibe rwo mu Bugesera ntibari bwumvikane, hanyuma ingwano irasubira, Ubugesera nabwo nyene babugaburamwo kubiri. No muri Gisaka baragerageje gufasha abanyagisaka mu Rwanda ntirubatere, ariko byaruhiye yuko u Rwanda rwatsindiye Gisaka, Gisaka ija mu Rwanda, ariko Abarundi nabo batsindiye Bugufi na Bushubi, bica bija mu Burundi. Izo niho novuga ko hoba harabaye itandukaniro, ariko bamaze kumvikana ubwa kabiri kuri Ntare Rugamba na umuhungu wa Rwogera, yari umurwanyi cyane, yaguye nawe nyene u Rwanda, bavuga za Masisi, Rucuru hose niwe. Urumva yuko bari abagabo bagereye koko, baguye ibihugu byabo kugira ngo abantu babo bashobore kuronka aho borora inka zabo, aho barima n'ibindi. Rero barasubiye baragira ayandi masezerano no kuri Mwezi, ayandi masezerano yabaye nk'uko novuga ya nyuma, imbere y'uko n'abazungu baca badutera muri ibi bihugu byacu. Ibyo nivyo novuga, nayo ahandi hoho koko nta tandukaniro nini hari. Ugiye kuraba dufashe imiryango, ubwoko nkomoko nk'uko babyita ngaha mu Rwanda, turi bamwe, kuko iyo miryango yose iyo dufise mu Burundi, iyo bafise ngaha mu Rwanda, ntayitahari. Urakoze. Kiretse imiryango yabaye imiziro, ivyo navyo tuzobigaruka ko hanyuma. Urakoze cyane Dr. Kumbure, ni naco nari kuza kugaruka ko ikiganiro n'akavaziko uko ingomba y'u Burundi yavutse, inkomoko y'izina u Burundi, hamwe n'abagize uruhara kugira u Burundi canke ingoma y'u Burundi ivuke. Mu nsiguro y'izina u Burundi mwari mwadusobanuriye, hari uwari wagize icyo avuga, mwamusubije ariko akagaruka kandi avuga ugushira hamwe. Kumbure birumvikana, kuko n'ubundi hari umugani uvuga ngo umuntu agirwa n'uwundi. Buriya abahaye izina igihugu cyacu bashobora kuba barashatse kuganisha kuri iyo nsiguro, hama iyo nk'uko muganga avuga, nibaza ko yoba yaraturutse kwihindagurika ry'uburyo ikirundi cyavugwa kera. Ariko asozereye neza cyane ko le débat reste ouvert,
birashoboka kuba atari byo nkuko avyibaza, ariko kumbura wese afise ico ashobora kunganira arashobora kugishikiriza, arashobora kubaza canke ico ashaka kumva muri kahise ku Burundi, ukuntu ingoma y'u Burundi yavutse. Turiko turavuga ubu naho twatandukiriye ku bintu by'imiryango n'amoko twumva uno munsi, ariko Docteur, uno munsi ikituharaje ishinga nico c'amoko. Mwavuze imiziro mu miryango, hari imiryango uno munsi, hari imiryango kera itatwarana, uno munsi naho hari imiryango idatwarana, kuko hari imiryango bavuga ngo ni y'abahutu, hari imiryango bavuga ngo ni y'abatutsi. Uno munsi abo bantu badatwarana canke badahana abageni. Ego Docteur, uriko arumviza kino kiganiro Kavaziko ashobora gukuramwo iki? Ni igiki mwomushikiriza kugira kumbure entre guillemets kumurogora canke kumwigisha kahise keza kukuri? Ubwa mbere nagigira ngaruke kuri ivyo hejeje kuvuga ngo imiryango y'abahutu, imiryango y'abatutsi. Mumbabarire cyane, n'ukuri siko ndabibona, kuko nta bwoko bw'imibereho bigira umuryango, bigira ubwoko bwiharije na descendance n'ibindi. Kuko aho hambere dufatiye cyane cyane kuri ubwo bwoko bw'imibereho bubiri bashize imbere, mvuge ko hari imibereho itandukanye, ibyo bita les professions zari nyinshi. None murazi yuko ubuki byari ibintu bikomeye cyane aho hambere. Iyo bavuze ati igihugu c'amata n'ubuki, ni ukuvuga ko amata yari afise akamaro, nibyo, n'ubuki nabwo nyine bwari bufise akamaro. None abo mubashira mu baki, ko bashobora kuba bava mu bwoko nkomoko butandukanye, ariko bakaba bahurira ku mwuga umwe. Rero nitwikebuke ngaha, kuko ntidushobora kuva muri alienation identitaire tutaratahura neza itandukaniro rihari hagati y'ubwoko nkomoko n'ubwoko bw'imibereho. Rero ntushobora kuvanga ubwoko bw'imibereho n'ubwoko bw'inkomoko, ubwo bwoko bw'imibereho ukabwita ubwoko nkomoko, ntibishoboka. Ikindi naco kikimenyamenya nuko aho hambere kera kwitwa umuhutu nticyavuga umwuga, cyavuga cyane cyane umuntu yasavye ubundi akamugabira. Nico gituma bavuga bati ni umuhutu wanje kuko namugabiye. Nawe bavuga ati ni databuja, yarangabiye, yarampaye inka, yarampaye isuka, yarangerereye aho nshobora kurima. Urumva yuko ni nk'ibyo twokwita muri iyi myaka y'ubu haje amafaranga, kuko aho hambere la richesse yari inka n'imirima. Ubu n'amafaranga, n'umubenyi buvuye mu ishuri waronse diplome urayijyana kuri marché bakaguha akazi, ukaronka amafaranga, ukabaho. Aho hambere rero kera utifise waja gusaba ufise. Uno munsi naho uja gusaba muri banke canke mu kazi kawe bakaguha credit kugira ngo ushobore kubaka inzu, kugira ngo ushobore kugira ngo ubeho neza, urasaba. Naho hambere rero cari cyo kimwe. Rero uwo muntu yasavye ari umuhutu wa naka, kuko niba ashobora kuba umuhutu w'abantu 3, 4, 5 cyangwa umuhutu mu kivange gutyo, nukuri niho natahura ingene abantu bagumana iryo zina ngo jewe ndi umuhutu, adashobora kuvuga ati ndi umuhutu wa naka. Byo sivyo, niyo alienation identitaire turimo. Ubundi akaza kwita
umututsi uri shobuja w'abahutu bangahe. Izo nizo nsiguro z'ukuri duca iruhande kandi arizo tubona ko arizo zifise logique. Iyo yindi logique y'amarase y'iki nta logique irimwo atari y'ukutugabura yo kubica igihugu c'u Burundi, kwica igihugu c'u Rwanda, kwica aka karere kose. Rero nukuri ndasavye ababitahura babitahure, ubwoko nkomoko n'ubwoko bw'imibereho ntushobora kubivanga, biratandukanye, bifise insiguro zitandukanye aho hambere. Ni naco gituma umuntu yari umuhutu wa naka uwo mwaka akamuha inka akazorora neza zikagwira, canke yagiye gusasira ibwami agasaba akamara amezi 3 asaba akatahana ubusho bw'inka uko yakoze neza, yashika nawe agaba, nawe akagira abo yita abahutu biwe. Rero ivyo nivyo bihari, ntituze koko dushaka gukira no gukiza Uburundi n'aka karere kose, dutahure aho twayovye, dutahure iyo virus badushizemwo tudashaka gukira, tumenye neza koko ivyo ari byo. Nashaka gukebura rero ngaho n'abanditse mu bitabo bihari, nshima cyane koko, ariko mbona ko bakurikiye izo nsiguro z'abazungu bataravye neza by'ukuri akahise kacu keza. Ni naho nagira nkebure gato, sinzi ko nishuye ikibazo wabajije. Ikibazo twabajije mwashoboye kucishura neza cyane. Reka nabwiye ko ikiganiro cuguruye, umwe wese afise icyo ashikiriza yunganira Dr Alphonse Rugambarara ku kuntu ingoma y'u Burundi yavutse, inkomoko y'izina Burundi, hamwe n'abagize uruhara kuvuka ku Burundi no muri ibyo bijanye n'imiryango. Murashobora gusaba umwanya, ariko kandi n'abafise ico babaza, benshi baguma bandika ama message cyangwa ama commentaire, ariko murashobora kandi kusaba umwanya, tukabaha umwanya mukagira ico mubajije. Reka kumbure tubanze tumire amate gato cyane, ndabona mu minota 30 canke minota mikeya tuzoba dusozera ikiganiro, mu gihe atanumwe yoba afise ico yunganira Alphonse Rugambarara canke agire ico abaza kuri ibyo bijanye n'u Burundi. Ikibazo ni kirahari kandi ikibazo ni kinini cyane ku bijanye n'imiryango n'ubwoko nyomekano uno munsi buvugwa. Ndabizi yuko benshi mu gifise ico kibazo, ariko reka tuanze tumire amate hama tugaruke mu kiganiro nyezina. Abafise ico babaza cyane bashikiriza, musabe umwanya. Yasize avuze kubonana n'inararibonye, niwo musi wo kumenya amateka muhambwe. Mu ntara n'ivyibare harabaganwa, ibyo ko hari abatware bakumirwa, nabibonye igihe tuvogerwa. Byari biterwa mu hari inka n'imirima, hakwigungira ko twarasabikanye. Naho bagiye ubu mbona data hadahamwe ibyaha, siko byavyo, ariko narabonye twinubana, nabonye twambaza Imana tubana. Mbega bambaza Imana iyo batewe ico gihe ku ngoma z'abami? Ni ikibazo umwe abajije atwandikiye avuga, ndamushimiye. Numwe The Future yari yabajije ikibazo cy'ukuntu ibihugu byacu byari bibaye, uko byari biri sano canke itandukaniro. Ndamushimiye cyane ku muco ampaye ku w'ibihugu byacu bibiri
ariko kandi ndifuza ko ankorera umwihwezo nk'uko byifashe muri kino gihe umubano w'Uburundi ngo wamye utosekara kuva kera ku ngoma z'abami hama byagenda gute ngo batore umuti mu kugarukana umubano mwiza. Ico ni ikibazo ca mbere kumbure uramugirira umwihwezo. Uwundi nawe Aston Bizimana, ikiganiro gikomeye urakoze cyane. Mbega muganga, muri kahise umuryango w'abaha muri Tanzania woba ari umuryango wakomotse mu Burundi canke Kigoma n'intara Uburundi bwatakaje mu migwano? Nawe nyene kumbure urashobora kugira kumuha umuco, ariko kandi n'uwundi wese yumva yuko afise ico yoterera canke abaza arashobora gusaba umwanya tukawumuha. Turi kumwe na Dr Alphonse Rugambarara na Kiki Daniel, nubwo atashoboye kudushikira neza, connection zidaciyemwo, ariko nawe nyene ari ku murongo. Ugize ico agomba kumubaza nk'umwe mugwaruka bakurikiranye akahise ku Burundi, inyigisho zitangwa n'itorero Burundi, nawe nyene arashobora kugira ico abaza canke ashikiriza. Docteur Ego, urakoze cyane, muranyumva? Ego, turabumva cyane. Ego, nagira banze nishure uyu Aston Bizimana yavuze ku byerekeye umuryango w'abaha. Ibuha ntihari ingoma novuga ko yari yigenga. Harimo ingoma zingahe? Zine. Hari ingoma y'abajiji, hari ingoma y'abahehe, hari ingoma y'abahinda, ingoma y'abashingo. Imbere y'uko dushikira ingoma y'abashubi ukaduga ugashika ku ngoma y'abanyabugufi, hanyuma ya Gisaka gushika Ikaragwe. Izo zose zari ingoma zari zihari imbere y'uko abami b'u Rwanda n'abami b'i Burundi bigarurira izo ngoma. Kigoma ati ni intara Burundi bwatakaje mu mirwano. Ubuha bwagiye kuja hamwe, novuga ko ingoma yari nini ngaho yari y'abahinda, ko yarashika mu za Buyogoma igipande cyo mu kumoso. Ntare Rugamba niwe yahafashe aho hose, ariko Bujiji, Kigoma, naho muvuga ngo ni intara ya Kigoma, aho hambere yari Bujiji, murazi kuri bavuga Ujiji ariko ni Bujiji mu Kirundi. Kigoma yabaye centre ya esclavage, aho abajya barumariza baza, niho bashizeho ikambi yabo yo kugira ngo batere Burundi bakananirwa. Rero abaha bakomoka aho hiyo. Narumvise ko no mu banyarwanda hariho abaha, mugana uvuga yuko inkomoko yabo ahanini yari ku bami b'Abanyiginya. Ni ibyo novuga kuri ico kibazo ca Aston Bizimana ku bijanye n'abaha. Abaha rero ubasanga mu Burundi, ubasanga mu Rwanda, ubasanga aho hiyo muri Kongo nabo nyene bariyo, bose n'abakomoka muri aka karere kacu. Ikindi kibazo novuga ati muri iki gihe Uburundi n'u Rwanda mu itosekara, ni iki nabahaye akarorero keza kungene abanyarwanda bakiriye Ntare Rugamba bamuririmbira kaze Rugamba. Bari bafise ingene kuko bumvikana, bagahanahana cyane abageni n'ibindi, kuko abakenyezi muri ibyo binjana vya mbere bari bafise uruhara runini rwo gushira hamwe
imiryango yatanye mu kumvikanisha ingoma zamaze imyaka zirwana, byari bikomeye cyane. Kandi noneho aho hambere ni nk'uko abongereza bavuga ati gentleman's agreement, ntimukenera inyandiko, ijambo naho nashaka gushimikira ko cyane ingene ijambo rikomeye. Wabwiye umuntu ikintu hakaba hari abashingantahe babafashije gusubira gusubira kuja hamwe, iryo jambo ntiwarirenga. Umugabo yihindukiza mu kirago, ntihindukiza mu ijambo. Aho hambere ijambo ryari rifise icyo risigura, icyo rigiye akamaro mu mibano y'abantu. Ubu naho byarashitutse, nta ukigura ijambo nk'iry'umushingantahe ry'umugabo yuzuye. Ni ibyo rero nashaka kongera ku bibazo bimwe bimwe nabonye ngaha bavuga. Rero niba hari ibindi bibazo mubaze, niba hari ufise guterera aterere, ariko ahanini nashaka gushimikira ko cyane ku kuva muri alienation identitaire turimo, tutiyizi namba. Iryo jambo ry'ubuhutu n'ubututsi mwasavye kare no mu kiganiro biheruka hariho ababibajije, nukuri mutahure icyo cyari, iyo yari insiguro yavyo aho hambere. Aho abazungu baziye bagihaye iyindi siguro, ari insiguro racial, y'amaraso, y'inkomoko. Ibyo nukuri ntibyumvikana. Ukubona dufate nka umuryango, ubwoko nkomoko bw'ababanda, dufate abenengwe bakwiriye muri aka karere kose. Urabasanga mu Burundi, urabasanga mu Rwanda, urabasanga muri Tanzania, muri Congo, n'inkore. Bamwe ugasanga n'abahutu, abandi ugasanga ngo n'abatutsi. Bagiye kuraba by'inkomoko, bagafata inkomoko abazungu bavuze ngo bamwe bava muri Cameroon, abandi bava muri Ethiopia, bara muri Egypte, kandi tuzi ubwami bwabo bwanyu aho buri. Ndibaza nti none turaba intellectuel, turasoma, tumeze gute koko iyi alienation yatwishe ntitubitaho? Bungwe umwe akavuga ati oya je navuye muri Cameroon, ati je navuye muri Egypte, muri Ethiopia n'ibindi byose. Oya, iyo ngwara nituyikire koko harageze. Ego cyane Docteur, hari udusavye umwanya agomba kumbure kugira ico abagije canke ashaka kumbure kunganira. Ka gahungu kibuhiga, ndabahaye mwiriwe. Niyugurure mikro y'ibirugaye. Ndabona aciye ava ko ahise agenda. Docteur, ico ni ikibazo gikomeye cyane uno munsi, nico novuga kirino y'indyane zose ziriko ziraba mu Burundi, kumbure muri no region yacu. Reka ndabe, hari uwitwa Prince nawe nyene asabye umwanya, reka tumuhe. Prince, sinzi ko muriko muratwumva. Witwa Prince. Amahoro mwiriwe, mwaramutse aho muherereye hose. Mwiriwe neza. Murakoze. Ndi umunyarwanda, nkunda amateka, nkurikirana amateka y'ibice byacu. Nagira ngo mbashimire kandi kutuzana iki kiganiro. Nshimire na Dr. waje kutuganiriza. Hari akabazo k'amateka nashaka kumubaza k'amatsiko. Niba yabazi ingoma y'u Burundi yitwaga Karigenda, mwaba mwarayumvise mu mateka y'u Burundi?
urakoze Prince. Ingoma y'u Burundi yitwa Karyenda. Ingoma y'u Rwanda nayo yitwa ngo iki? Karinga, sibyo? Karinga. Yego. Wari uzi none ko izo ngoma iza mbere zatanguye aho Mitima Igamba yaza kubafasha gusubira kuba ubwami, kuba ingoma, yuko zavuye mu giti kimwe? Cyane rwose, ahubwo n'impamvu nari mbabajije ni uko iyo ngoma ubundi ntabwo ariyo Karinga yaremwemo, ahubwo iyo Karinga niyo yaje nyine nyuma, ahubwo iyo ngoma mu Rwanda yitwaga Kari hejuru. Mwaba muzi amateka yayo, yenda mwayadusangiza? Iyo ya Kari hejuru nubabesha ko adayizi, ariko niba warumvise ibya Gihanga n'Abarenge wowe ubizi. Yego. Jene rya Rurenge. Yego. Ingoma yiwe sinzi uko bigenza, ntabwo ndi kumwumva, kereka niba ari njye. Arimbuze nti ingoma ya Jene rya Rurenge niyo yari iyo Kari hejuru. Oya, reka ntacyo, reka mbakoreremo. Ubundi Kari hejuru yari imwe mu ngoma ngabe za Ndoli. Kari hejuru rero yibwe na Karemera Kansinzi rya Nyamuhanzi wa Ndoba mu gihe bigobokaga ku butegetsi bwa Ndoli. Ni naho Karemera Kansinzi yambuka Akanyaru bamaze kuyiba, niho bavuze bati tureme urundi Rwanda. Ayo mateka ngira ngo ntabwo abantu benshi tuyahuza cyangwa se tuyahurizaho mu kuyemera, ariko icyo twemeranyaho nk'abanyamateka, ari Abanyarwanda ari n'Abiru b'Abarundi, ndagerageje kuganira nabo, ni uko Karigenda yahinduwe izina igeze i Burundi, yavuye mu Rwanda yitwa Kari hejuru. Ubwo wenda twazashaka undi mwanya tukabiganira njye nawe, kuko numvise nawe ukunze amateka cyane. Hanyuma rero Karemera Kansinzi, ngira ngo hari Abarundi bavuga ko amaze kwica intare ariho iryo ntare, izina rya ntare ryavuye. Ni nayo mpamvu mu bisekuruza bye tubisanga no mu Banyiginya kuzamuka kugera kwa Gihanga. Yenda ubwo twaba tugiye mu bindi, ariko ni naho dukura mu busobanuro amazina ya ba Mutaga, Mwezi na ba Mwambutsa, ukurikije ibisekuruza byabo. Ibyo byose kugira ngo yenda umunsi umwe azabitubwiraho nimukora ikindi kiganiro. Ikindi cyari kitumye nzamuka ni igisobanuro cyangwa se igisiguro wavuze ku bwoko n'umuryango. Ubwoko ntabwo nanogewe n'ukuntu yenda mwaba mwabisobanuye. Mwavuze imibereho y'ubwoko, aho kuvuga yenda ubwoko bw'imibereho. Ubwoko bw'imibereho. None se ubwoko gakondo cyangwa se ubwoko nkomoko, mwabudusobanurira? Impamvu yenda jyewe ndabivuga nk'umunyarwanda, ubwoko nkomoko ubundi buva mu muryango. Tuvuge mwatanze, yenda ndagaruka ku miryango dusangiye. Mwavuze nk'Ababanda, n'ibyo turabafite. Abajiji tuzi ko bakomoka kuri Mbujiji wa Ndoba. Ngira ngo ahari namwe hari iyo mukurikiranye ibisekuru, ngira ngo ni uko nguko mubivuga ahari.
bikaba byerekana yuko ubwoko cyangwa se umuryango mugari cyangwa se mu bwiru mu kinyarwanda tubyita isibo, ikomoka ku gisekuru cy'umuntu runaka, bakamwitirira ubwo bwoko n'inzu zimukomokaho. N'i Burundi byaba ari uko nguko bimeze, cyangwa i Burundi mubisobanura yenda cyangwa mubisigura nk'uko wari wabisobanuye kare? Murakoze. oya ni uko nyene kuko ubwoko nkomoko nabivuze na kare, burashobora kuba bukomoka aho umuntu yakomotse, ari teritwari runaka, canke ku gisekuru cagize amateka akomeye mu gihugu, bakavyara abana benshi kurusha n'abandi baba bavukana, bakamwitirira rero iyo nkomoko. Turashobora gufata nko mu Benengwe, nari natanze akarorero, kuvuga ati Abenengwe uko bagiye bitwa muri aka karere nuko bava ahantu hitwa Ibungwe. Yaho Bungwe hariho umwami wa nyuma yari Rwamba, abamukomokako ntibabise Abenengwe kandi ari Abenengwe kuko bakomoka Ibungwe, ariko babise Bene Rwamba. Nungaha ari ngaha mu Rwanda, ari Burundi, ibyo birahari cyane. Ubwoko nkomoko ni intara, ingoma yahaye iryo zina ry'abahakomoka, canke igisekuru cagize amateka kigatanga izina kuri abakomokako. Nico kimwe rwose, aho nta tandukaniro rinini rihari. Ariko tuzoshobora kugaruka kuri ivyo waruhejeje kuvuga vy'ingoma, kuko hari itandukaniro mu nsiguro, kuko hariho hamwe uza gufuta ba Nsoro, ba Jabwe, ba Ntwero navuze kare, ukaza kuzana ari Karemera, aho hari intandukaniro y'insiguro. N'ingene no mu gitabo kijanye n'umuganuro iwacu, umushakashatsi mukuru yatanguye kwandika kuri icyo gitabo yitwa Rugomana, yerekanye ibijanye n'izo ngoma uko zakozwe, n'imperekezi zazo, yaba Karyenda yaba Karinga. Ivyo tuzoheza tubiyage twimbitse gatoya. Murakoze. Murakoze cyane. Hari Hagera yasabye ijambo, yasabye umwanya, nawe nyine ashobora kugira icyo bagije canke ashikirije. N'abandi mwese mwifuza kugira icyo musabye, mubajije canke mushikiriza, murashobora gusaba umwanya mu gihe tugitegereje iminota mikeya cyane kugira ikiganiro cyacu akavaziko tugisozere. Murakoze. Hagera, karibu. Ego, murakoze mwese, murakoze kuri space kandi mwaduhaye. Nkaba ndaramukije umutumire w'uno munsi. En fait, Mutama Alphonse, jewe nashaka mudusigurire, kubera kenshi muratubwira ngo twari dufite imiryango, ngo iyo teori ngo abazungu batuzanyemo, ngo yo kuvuga ngo bamwe bava muri Kameruni, ngo abandi bava muri Ethiopia, ngo ntibikunda. Ariko tukaraba kenshi iwacu ibyo by'imiryango ntibikibaho. En fait, turaba ibintu by'amanovuga lo faciès. Do tukaraba abantu barazi kwitandukanya, bakaraba a partir du faciès bakamenya ujya ni kanaka, ujya ni kanaka. None ibyo bintu ntibyari bihari kuva kera, kandi abahutu n'abatutsi ntibari mu miryango kandi bazinanye ko ari abahutu n'abatutsi. Merci beaucoup. Umutumire yumvise ikibazo? Dr. sinzi ko muri ku murongo, sinzi ko mwumvise ikibazo Hagera abajije. Ikibazo nacyumvise, nagira nanje banze kumubaza gatoyi mbere yuko ndamwishura, kuko
tumenyane gatoya uravuze ati iby'imiryango nta bikihari ariko byarahabaye umuryango wawe urawuzi yego ndawuzi mbwira uwo muryango uwo ariho twebwe turabanye abenengwe murabenengwe none murabenengwe hajya navuze abenengwe amamuko inkomoko yabo urayizi twaje tuva mu Rwanda oya ntimwaje muva mu Rwanda mwaje muva ibungwe ntihari bwaba u Rwanda kuko ibungwe bwaragabuwe hagati y'ubwami bw'u Rwanda n'ubwami bw'u Burundi ibungwe bwashika kuva epfo y'Ibutare gushika za Matongo mu Kayanza yego nibwo bungwe bwari buhari niho tukiri muta niho turacyari mu Kayanza urakoze cyane ko mukiri mu Kayanza ni byiza cyane rero mu benengo baravuga yuko barimwo abahutu n'abatutsi sivyo exactement yego rero none ko muca mutandukanya ku nkomoko yanyu bamwe kuko umuzungu yababwiye ati abahutu muva hariya abatutsi muva hariya kandi aho uhejeje kumbwira yuko muva hamwe aho muri bungwe ntiwumva ko hari ikintu kibuze gatoya hari abacakara hakaba n'abametre les sœurs et les maîtres ibyo nabyo birashobora kuba byarabaye muri histoire sibyo ibyo birashobora kuba byarabaye mu gasi ko byabaye mu Burundi no mu Rwanda kuko nasiguye icyo ari cy'umuhutu iyo uvuze umuhutu ni ukuvuga umuntu yagiye gusaba ubundi akamugabira kandi ntaba umuhutu w'abantu 10 ni kuvuga ati kuvuga mu ruvange ngo abahutu aho hambere siko vyavugwa rero no kuvuza niba wewe wibaza yuko uri umuhutu urambwira uwakugabiye inka canke uwakugereye umurima kandi ntivyitwa yuko ejo n'ejo bundi wagiye gusaba nk'ibwami cyangwa uwo yaguhaye akagushima kubera ibyo wamukoreye akakugabira inka nyinshi nawe ugaca utagura kuba uwugabira uzo kwita umuhutu wawe uko niko byari bimeze aho hambere kera rero dutangure kuvuga ku nkomoko ubona yuko uri umwenengwe ubundi mutuza akaba umwenengwe inkomoko ubwami bwanyu bwa nyuma turabuzi turazi n'umwami wa nyuma wanyu ariko ugiye kumbwira ngo muri Ethiopia muri Cameroon uwo mwami wa nyuma wanyu aho mwaza yarinde uwo mwami w'abahuta aho bava aho hambere yarinde uwo mwami w'abatutsi mu kivange ngo abatutsi yarinde kandi tubona yuko dufise inkomoko zitandukanye aha muri aka karere kacu rero aha niho nshyira alienation identitaire kandi ndabisubiremo kandi yatwebwe twitwa ngo turaba intellectuel dushobora gusambura ayo mateori muzungu yazanye adafise aho ahagaze atari gusa ku mateori yo muri ico gihe cyabo les races bari ko barakwira mu bihugu byose babiganza bagashaka kwerekana yuko race supérieure yabo ariyo yagize amasivilisation yose hama tukavyemera aha niho hari novuga ubujuju bwacu nukutimenya butujana muri alienation identitaire none mutama avec tout le respect et aussi kubera iyo alienation identitaire igenda dans les deux sens absolument c'est vraiment dans les deux sens nabivuze ni dans les deux sens twese twiyita ibyo tutari bamwe kubera amateori ya supériorité bagize complexe de supériorité par rapport aux autres kandi itari hari aho hambere kuko wari uzi yuko naho uyo muntu ari umuhutu wawe ejo n'ejo bundi arashobora nawe
kuja hejuru. Hariho des exemples mu bitabo dusoma byo mu Kirundi Jean Pierre Chrétien byo sur le Burundi Jean Pierre Chrétien ndabamuru bandika ingene umuntu yashobora kuva muri situation de dépendant agateba akaba nawe akaronka ibyo ashobora kugabira abandi. Rero iyo alienation iri muri twese kubera ayo ma complexe badushizemwo baduhaye histoire yindi itariyo. Iyo complexe de supériorité raciale iri mu Batutsi, désolé de le dire, iri mu Batutsi. Complexe d'infériorité raciale iri mu Bahutu. Ariko umuzungu yaciye ubwenge imbere ya independence, ibyo tuzobisiguramo mu bindi bikurikira, ariko ngira ndakavuga ngaho kubera ikibazo cahagera. Yagiye muri complexe de supériorité numérique aho yazana ya machifre 80 machin tout ce que vous voulez, akazana no gupima amazuru n'ibindi byose. Ibyo byose byatugiyemo tugira ama préjugés adukurira muri twebwe, agenda avugwa mu miryango, mu mashure n'ahandi, niho twinjiyemo muri iyo alienation tukiri mu n'ubu, kandi tuticara ngo turabe neza iyo byavuye kugira ngo dushobore kubisambura. Tuve muri iyo virus badushizemo, hama dusubire tube abarundi. Iyo turiko turavuga nk'ibi bya réconciliation, mbona yuko réconciliation hagati y'abahutu n'abatutsi barwaye bishoboka. Nibabanze bakire babone icyo ari cyo umurundi, uko abakera bacu abenengwe, ababanda, abanyakarama, abanyaburunga, ndabita abanyaburunga, abakomoka kuri ntare rushatsi, abaganwa, tuvuga abaganwa ariko abaganwa ari un titre, une fonction, abashubi, abo bose turazi yuko ari bo bubatse Uburundi. Nta bahutu nta batutsi bakomoka ahantu hatandukanye bubatse Uburundi, niyo miryango yacu nizo nkomoko zacu zubatse Uburundi. None Mutama, murashobora kudusigurira gute ko ayo matitre baduhaye abazungu baje kudukoropa mu mutwe, ukuntu byagenze ko umuhutu wo mu Rwanda, wo mu Burundi n'ahandi hose, cyangwa umututsi wo mu Rwanda, wo mu Burundi n'ahandi hose bisanga nabo ubu biyita bose ngo turabatutsi, ngo turabahutu? Icyo kintu ni ikintu kinanira kenshi, kubera mvuga ngo ni ibihugu bitandukanye ariko byose biracyagendera kuri ibyo bintu, kandi nje ndabyita ibintu by'amazuru. Abantu barirokonesa, none twirengagiza icyo kintu, iyo faciese kandi hari. Ndakubaze hagera mu isi nzima, sinzi ko wabaye nko mu Bufaransa. Niba warabaye mu Bufaransa, oya meyo narahatembereye. Warahatembereye. None ibihugu byose wowe waragiyemo, ubwa mbere ni hehe urabona hari abajumo gusa, abantu basa? Okay. Canke bareha? Hari na hamwe ku isi urabona mu gihugu runaka hari abantu bareha? No muri famille muratandukanye. Yego, tout à fait. Ibyo je n'en disconviens pas. En fait, aho hantu ndiko ndabazana nuko murazi neza icyo nshaka kuvuga. Uno munsi tugendanira ku masura nta kindi. Donc turashobora kugenda muri kahise tukabivuga, tukabiyaga, tukavuga ukuntu twari famille imwe kandi dukundana. Ariko uno munsi umututsi wo mu Kongo n'umututsi wo mu Rwanda n'umututsi wo mu Burundi barabirana ku izuru, cyangwa ntibarabirana no kuvuga ngo ni kwa ndumututsi ngo nabivutse n'umuhutu ensi. Kubera rimwe na rimwe turaza muri aya space ukumva abantu bariko baravanga ibintu ngo FDLR ngo na CNDD ngo bose barakorana, ngo kubera iki? Ngo n'abahutu bose, ngo M23 ngo n'u Rwanda barakorana, ngo kubera iki? Ngo n'abatutsi. Acavuga none abo bantu bamenye gute ko bose ari abatutsi? Sinzi ko umaze gusoma igitabo ca Rwagasore yishyura Albert Moss kuri ico kibazo c'abahutu n'abatutsi.
yavuze ikintu gihambaye kandi cyatumye n'ukuri nabo bakorana babitahura, ati mbega kuri kuravuga icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi wibagiye icyo abadagi n'ababirigi bamaze iyo myaka 50 yose bakora. Bakoze iki abo abadagi n'ababirigi? Baranditse kuko bari bazi kwandika, bashyira abanyeshuri babo mu mashure babasigurira icyo bari. Iyo myaka 50 yose bamaze basambura icyo abarundi abanyarwanda muri aka karere bari. Bija mu mashure hamwe natangurira kuvuga ntihaziko twarahibagiye kuko umuvyeyi yakwigisha akubona. Uca rero uwo mwana agenda kure akamara umwaka w'ishure atari kumwe n'abavyeyi, akaza azanye ibindi. Abo bazanye ibindi nibo bagiye ku butegetsi muri independence. Umuzungu amaze kubakaranga neza abereka ingene bategerezwa kuba. Wogena mu gihugu cyari cyo cyose ushaka kudiviza, nta difference ubura kugira ngo uhagurukireko. Nico gituma nukuri iyo umurundi ariko aravuga ngo mu budasa bwacu birambabaza cyane. Nukuvuga ko twubakira identite dusangiye yitwa umurundi ku budasa. Kubera iki? Kandi dufise vyinshi ahubwo dusangiye akahise, ako kahise ka hafi atari ako umuzungu yaje kuvuga ko ka kera kanatwenteresa. Woshobora kumbwira yuko sogokuru wawe yarazi icyo ari cyo Hamitsi, yarazi icyo ari cyo Bantu? Cyari mu byo twari no kuvuga ngaha, ariko reka ndabivuge neza ngaha. Sinase yuko abantu bagiye muri ivyo, muganda yakubwiye yuko bagiye mu ndwara. None twokira gute iyo ndwara muri aka karere kose ko vyatanguriye ngaha biseruka? Babanze imyaka 50 bavyigisha, biseruka muri 59 kubera ayo ma complexe nariko ndakubwiye. Kuko mugiye muri ivyo woca wemeza yuko superiorité raciale ihari hagati yacu. Kubera iki? Kubera iki nemera ko hari superiorité raciale? Kubera iki nemera ko hari infériorité raciale? Ugaca ugenda ukabikompensa par la supériorité numérique da ngo nico kiguhaye ko uruta abandi. Ibyo bintu bisigura iki koko? Nawe uvuga ivyo vy'amazuru n'ibindi, je vais vous donner une explication simple, toute scientifique, kuko nivyo nize. Kuko je nize vya la face, vya menyo n'imibangabanga, ingene yidevelopa n'ibindi. Hari ibintu bitatu bigenga uko umuntu yubakwa. Ubwa mbere ni génétique, ubwa kabiri ni alimentation, ubwa gatatu ni environnement. Ni ivyo bitatu. Rero au niveau de la face hari ama muscle yo kumasika n'iki vyose. Kubera alimentation sur de nombreuses années, aho navuga ivya mbere, navuze ko Jean Paul Harwa avuga ati l'ancienneté ya notre cohabitation ni ndende cyane, ni yakera cyane. Iyo myaka yose ayo ma différenciation socio-économique yerekana ingene abantu uko abantu babayeho, imibereho. Iyo différence y'imibereho imaze imyaka miremire, inévitablement le physique chez ceux qui ont telle alimentation iba gutya. Umwana akuriye ahantu bashira imbere amata, inévitablement sa face ne se développe pas. Les muscles de la mastication ne se développent pas, la mâchoire ne se développe pas. N'ibibazo by'amenyo igena panze
ukaba usanga afise amenyo manini n'umunwa mutoyi, biva ngaho, biva kuri alimentation ya kera des générations et des générations. La génétique, les mariages entre des classes différentes, ça va vous faire un physique totalement différent. Naho boba bakomoka ku muntu umwe, au bout de 3-4 générations, barahinduka kubera l'alimentation, kubera l'environnement. Ibyo ni scientifique. Ibikeneye insiguro ndende ni essentiellement scientifique. Nawe ushaka ukagira une expérience ku bantu bo muri iyi myaka, ukabona ingene la génétique et l'alimentation ihindura abantu, ibintu bizwi cyane. Alors rero kubona ko twagiye gufata ayo ubudasa entre guillemets, akaba ari bwo butugenga, akaba ari bwo butuma bijya no muri politique, Ego Dr. urakoze cyane hagera murakoze kukibazo mwabagije, ariko reka ducunguze umwanya umwete ko hari abandi basabye umwanya kumbura afite icyo bagomba gushikiriza cyangwa bagomba kubaza, bagomba kunganira cyangwa bagomba kubaza, ariko tugume kandi kuri sujet y'uno munsi, uko ingoma y'u Burundi yavutse, inkomoko y'izina ingoma Burundi n'abagize uruhare, ariko kandi twagarutse ku bintu by'imiryango, ku miryango ariyo yavuyemo Burundi, ari yigize Burundi. Tuca turabira kuri ibyo by'ubwoko nyomekano, nabwo hari turagiye kwakira abantu bashika kuri 3 nibo kwishika mu mwanya bamaze gusaba amajambo. Umwanya nako hari Maître Clémenteau ahijeje twumviriza justice pour les nôtres, hamwe na ziri ku nama bakurikirana uko nyene hama kumbure kubyazo babajije Dr. Alphonse Rugambarara, muraza kugerageza kubasubiza cyangwa kubaha umuco mu majambo matonya avunaguye. Maître Clémenteau. Urakoze cyane. Ndabumva nabi, sinzi ko ari jewe mfise connection mbi nuko ariko abandi bariko, ariko twebwe turiko turabumva neza, ndabumva kandi cyane. Urakoze. Hari ibyo ntagiye ndumva, ngira ngo ni connection itari imeze neza kuri jewe, ariko araja kumbabarira Dr. Rugambarara nija kumusubiza inyuma ku bibazo nja kubaza. Muri rusangi cyo nico kibazo ca mbere ngomba kumubaza. Muri rusangi Dr. Rugambarara avuga yuko atabwoko bubaho, nico kibazo ndamubajije ca mbere. Pardon, ndagusavye ngaho nyine ndaguhagarika. Sinigeze mvuga ko atabwoko bubaho. Kandi aho uvuze ngo nta bwoko, mu mutwe wawe uriko wiyumvira ethnie. Tout à fait. Aho rero nsubire rero ibyo navuze kare, reka ndagusomere muri igitabo ca Jean-Pierre Chrétien. Asigura neza ati nitwaba dushaka kumenya akahise k'u Burundi, niturabe insiguro y'ijambo ubwoko. Ati ibibazo peut-être uraja kunyishurira hamwe, reka mbandanye ubwoko ethnie ntibusigura race, kuko tutumvikanye ngaha ntizuza kumvikana kubyuza kubaza. Kuko udatahura niba bagomba uraja gusubira, reka mbanze nshikiriza ico ndashaka gushikiriza, nta kibazo. Okay. Ego. Ubwa mbere muri iki gihugu c'u Burundi kacu, urondeye ijambo ry'ubwoko ukarishira mu nsiguro scientifique, ntiwotanga atabwo. Ariko uko kahise kacu kagiye karabaho, urabona ko uko amoko bagiye bayashiraho, bayashizeho bafatiye ku kuntu abantu bari babayeho muri kahise. Nico gituma bumvise bavuga Abatutsi, bakavuga Abahutu, bakavuga Abatwa, bakavuga Abaganwa,
vyari bifatiye ku abantu bose bari bajejwe